umwenegihugu yitwa Ndayikengurukiye Diomede aratabaza avuga yuko umwana wiwe yagonzwe n'imodokari Toyota Succeed y'ishengero rya Pantekoti yo ku Ntahangwa. Akavuga yuko iyo modokari plaque yayo ari M2644A. ngo yamugongeye umwana itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2024. Akamenyesha yuko yamenye yuko umwana wiwe yagonzwe haheze iyinga ryose kubera atagira agatelefone ka Android. Ndwi rero irangiye umwana wiwe ari muri koma muri Rwakarede, ngo niho yahava amenya ko yagonzwe. Ngo yabibwiwe n'ubundi muntu yarabibonye mu magroupe WhatsApp baguma babaza bati mbega uyu muntu ntawomenya nyenewe. Amaze kubimenya niho yaje atangura agenda ku gipolisi bagira amatohoza yo kurondeza iyo modokari yamugonze, basanga n'ishengero rya Pantekote ry'i Bujumbura. Reka rero wenyene avyivugire ingene vyagenze. Mwaramutse canke mwiriwe. Ego nagomba kugira ngo ndakubwire uko byatanguye, iyo byahereye niyo byahereje. Ni ukuvuga ko iyo modokari yagonze umwana wanje yamugonze itariki 23 z'ukwezi kw'indwi. Nagiye kumenya ko umwana bamugonze ari uko mbonye birungitse muri groupe, narondeje umwana nahebuye nzi ko yatakaye. Ni ukuvuga ko imodokari maze kumva ko yangongeye umwana, imodokari yo mu bwoko bwa Toyota Succeed iri su forme ya Probox. Iyo modokari ifise nimero ya plaque R2644A. Umushoferi wayo yangongeye umwana imugongera aho bita kwa Davidi haruguru kwijabe kwijabe. Imodoka imaze kumugonga ibone yamukubise seke, imaze kumukubita seke acaragwa arakumbagara umwana. Amaze gukumbagara umushoferi aca asubiza inyuma amuriza kwipine kandi ngo amusige apfuye azaburane n'ikiziga. Hanyuma imodokari baramuhagarika aca ariruka. Amaze kwiruka niho baca bandika plaque, bamaze kwandika plaque hari byabona bitari bike byabibonye. Hari n'umudokoro yaciye atora uwo mwana aca mutwara kwa muganga aho bita kwa Davidi, baranka kumwakira aramunguruza baramudeplasa bamutwara kuri Prestige naho nyene ntibamutoye. Bamaze kumutora aca mutwara kuri Rwakarede. Nagiye kumenya yuko umwana bamugonze haheze iminsi 6 narondeje umwana narahebuye. Nabibonye ari uko ndabibonye kuri groupe. Hanyuma nyuma yo kubibona niho navuga ati mbega bizogenda gute, umwana wanje azovugwa gute, nzomenya mugonze gute. Ngo kuca rero nja muri polisi kurondeza. Aza kurondeza barambwira bati imodokari yagonze umwana wawe ni imodokari yo mu bwoko bwa Toyota Succeed ifise plaque R2644A. Twagerageje kurondeza bene imodokari twumva ko imodokari ari ya Eglise Pantekote yo ku Ntahangwa. Maze kumva ko imodokari ya Eglise Pantekote yo ku Ntahangwa niho twashika ku Ntahangwa twe n'uwo mudokoro. Tumaze gushika kuri Eglise Pantekote yo ku Ntahangwa baratubwira bati imodokari nduhakanye ko yari yacu, ariko imodokari twarayigurishije. Turabaza tuti imodokari yaragonze, imaze kugonga
tubajije twumva yuko ari iwanyu ati none mwayigurishije ryari ndavuga ati twayigurishije tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu imodoka ye nayo ikaba yagonze itariki 23 z'ukwezi kw'indwi none twababaza tuti none iyo modokari barayikore transfert ti eka none ko imodokari yagonze itarakorerwa transfert tuhara yuko imodokari ari iwanyu ko n'ubu iracyari kuri mwebwe yanditswe kuri mwebwe abo muri Eglise Pantekote ku Ntahangwa. Hanyuma rero nashaka mumfashe muntabarize ko jewe ndi ntaho nikora sinzi ko abonye amafoto narungitse video recherche twayifotoye ibirego byanje nabareze nayifotoye hanyuma nashaka ko muntabariza kuko jindi ntaho nikora agatongo kanje narakagwatije kugira ngo umwana avugwe kugira ngo umwana asohoka ave kwa muganga mbona nagwatije agatongo kanje ahasingira nca nayumira nashaka muntabarize n'ukuri jewe byampanze abana basigaye muhire barishwe n'inzara kubera agatongo nakagwatirije nukugira ngo mfungure nukugira ngo ndabafungurire ntagiye mu gupagasa ngo nikorere utuzigo nta karasiyo ndonka nashaka rero muntabaze ndabe ukuntu mwongarukanira ku gatongo kanje kugira ngo ndabe yuko noronka ico nza ndafungurira abana kuko ndabona birampanze rwose birampanze kandi muzoba mukoze n'ukuri ndabibasavye cyane muzoba mukoze. Hanyuma ndindiriye inyishu mushaka kundosa mu gihe imodokari yobonekana nibaza ko agatongo kanje kuba kagarutse saba murakoze muramice mutwishyura na n'ubu umupeke namurondeye maze kumurondera arambwira yuko antaburiye umutahe atakindi kintu abahejeje ngo nakiri kintu ushaka kumurondera ko ngo barya abantu ngo barakomeye cyane. Hari izindi nimero nyene ziri kuri video recherche nimero za telefone 79 183 280 ukuvuga ko izi nimero nizuwasohoje irya modokari yayigize Pantekote nako tutagize ngo tumurondere ntako ntagize ngo ndamurondere mugabo byarasi ntigeze yitaba telefone we ngo yitaba telefone ngo abona kwizina ego bantu b'Imana barundi kazi jewe haraho nama niyumvira ni none mu Burundi hoba hariho inzego zitunganiriza abanyagihugu. Murumva ivyago umwenegihugu yagize. Umwenegihugu ni ntaho nikora. Umwenegihugu yamenye nuko umwana wiwe yagonzwe haheze indwi yose. Aja mu gipolisi arondeza iyo modokari. Iyo modokari barayitora. Bamubwira bati iyi modokari ni ya Eglise Pantekote yo ku Ntahangwa. Baragenda bagiye babwira bati iyi modokari ndiduhakanye ko atari yacu mugabo twarayidandaje. Ariko murumva yuko naho bayidandaje ntibari bwaheze gukora ibisabwa byose kugira ngo ubwo buguzi burangire. Byumvikana ko mu gihe ubwo buguzi butararangira imodokari ikiri mu minwe ya Pantekote ibintu byumvikana. Mu gihe Pantekote ifise adresse izwi hanyuma bikaboneka yuko iyi modokari ari ya Pantekote ko ivyuko bayidandaje bataragira transfert ni nkuko ubo wayitije umuntu. Rero umwenegihugu nibareke kumwicira ku nzira. Iyi modokari ubwa mbere na mbere nibaza yuko yari ifise ubwishingizi canke assurance.
ukaba baje gusumvya ibindi nuko umwenegihugu yituye umupolisi yamuhaye ya video recherche ati bambarize bamfatire ngabajya aho bari ati bajya n'abantu bakomeye cyane jewe ivyo nakoze ivyo nagufashije naragufashije aho sinshobora kurenza ngaho bagabo umwenegihugu amaze kwitura inzego zibijejwe ntizimufashe izindi nzego yo kwitura nizaye twebwe nta ngingo dufata ariko ibi bintu birateye isoni ahantu hari inzego zifise ububasha kubera ko iri shengero rya Pantekoti ritaragira ibi bintu vya transfer ngo riheze ubuguzi ubu niryo ryo kwishura umwenegihugu hanyuma naryo rigaca rifata uwo muntu ryagurishijeko bikana ukuntu muri Pantekoti badahakana yuko iyo modokari ari yabo ntivyumvikana ukuntu imodokari iguma muri circulation ikora icese kandi mu gipolisi bafise plaque zayo umwenegihugu akabura uwo yitura nukuvuga umwenegihugu ntashobora kugenda muri Pantekoti ngo abifatire ntibishoboka ahubwo abo muri Pantekoti bategerezwa kubwirwa n'inzego zibijejwe kugira ngo bishure umunyagihugu mvuze ngo bishure umunyagihugu bamwishurize kuko imodokari yabo ifise assurance imodokari ifise assurance igonze iyo societe d'assurance niyo ica yendaminiza uwo munyagihugu yagonzwe canke yagongewe ikindi kintu kibabaje nimero y'uyu muntu murayibona ngo uyu muntu bamutelefonye ntageza ngo aritaba ngo ni mpaka yitabe umuntu azi ngo umuntu aduze izina muri telefone yiwe igihugu kirimwo amategeko mu gihugu gifise abarongozi bafise ububasha ibi bintu mwobisigura gute cefrema ntavyo ntahura nagomba mbaze eske mwebwe muri mu bindi bihugu ibi bintu mwoba muza murabibona oya mudushingira intahe n'ukuri ibi bintu jewe hari igihe bindengera sintahura ivyo ari vyo telefone ngo atubona kwizina ngo ntiyitaba n'ukuri hanyuma opeje nawe n'ubu namurondeye arambwira ati harya yarahejeje ibyo yakoze yarahejeje ndanamubaza ati none harya wankoreye iki utabuye umutahe ufata kanaka ntumufate kandi ubona ahari ntumva umfashije iki nta kintu abamfashije nta gihe mbona ko ata kintu yafashije kuko iyo hagira icyo amfasha ari gufata barya abantu hanyuma bakandiha ibyo nakoresheje byose ko mparuye ibyo nakoresheje byose nta munsi n'umwe nava muhira munsi y'ibihumbi 10 ari turu kuri moto nagenda kuri bitanu byo gusubira inyuma nkaca mpara na rasiyo nakoresha rasiyo nsigira umuryango uri kwa muganga rasiyo isigara mu bana utwo mfungura urumva narambuwe gose narambuwe kubera uwo mwana sinumva rero igituma rero badashaka kuntunganiriza ndabona umenga ntibagombye kuntunganiriza kuko iyo bagomba kuntunganiriza ariko ronda bajya abantu akabafata kuko nta muntu ari hejuru y'ubutungane uko biri kose nawe uri hejuru y'ubutungane ahubwo ndasabye rwose asha mu bimfashemo rwose kuko jewe ndabona ndamerewe nabi kubera ko itwo nahora nikora ko agaparaseri kanje n'akantu nakagwatirije maze kagwatiriza urumva nta handi hantu narondera kuri ako gaparaseri none abana banje bagiye kwicwa n'inzara nta kubundi urumva ngiye kubura n'abasigaye ngiye kubabura nuko uwo nyene yari kwa muganga yatoye kamitende atacaronka ari bufungure nawe nyene ni kwa gupfa ni kwa kundi nyene nukuri kwa gose murumva yuko ibi bintu biteye isoni murabona ingorane nyarucaragira murabona ingorane ntaho nikora agira nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko mugabe ibintu birakwiye gukosorwa nta majambo menshi no kwirirwa ndavuga ariko ibi bintu nibaza yuko vyumvikana none umuntu mu gipolisi honyene babiravye bagakontorora bagasanga iyo modokari niyo muri Pantekoti kandi muri Pantekoti ntibabihakane none babuzwa niki gukora ivyo bategerezwa gukora hanyuma nabo bakazokwironderera
uwo muntu yabaguriye agaca abishura. Donc iyo ni action rekiriswa. Nimba abapantekoti vy'ukuri bigisha ijambo ry'Imana rimwe twese tuzi, nimba bavuga ya Mana tuzi, gihe boja ngaho bakavuga ngo haleluya shimwa, bagatera amakorasi bakagirane, uyu muntu nyarucari, uyu muntu ntaho nikora, yagize ibibazo nk'ibi akabigirirwa n'imodokari yabo, kandi amategeko yerekana neza yuko aribo bategerezwa kumutunganiriza, hanyuma nabo bakabazanya nabo bahanye iyo modoka. Bibaza yuko ubwo bwoba ari uburyarya bukomeye, ntiwaba ariko barasenga na gatoya. Iyi afere tuzoyikurikirana mpaka tumenye ingene birangiye. Inzego za leta zijejwe kino gikorwa nizikore n'ukuri, nizitabara umwene gihugu, nizimutunganirize. Igipolisi nta muntu n'umwe gishobora gutinya, kandi noneho gutwara pantekoti samahera akura mu mufuko wiwe ku giti ciwe, mu gihe imodokari ari y'ishengero amahera ava muri konte y'ishengero. Jewe ikintu natahura neza, sintahura ukuntu abakozi b'Imana bo twigisha ijambo ry'Imana akaba aribo basubira bakarenganya abantu b'abanyagihugu, abantu bato bato. Rero ndasavye vy'ukuri bikiri mu maguru masha, aba bantu ba pantekoti, abarongoye pantekoti ku Ntahangwa, uyu munyagihugu bamurondere, bamutunganirize. Amafagitire yakoresheje kugura imiti, kwiyunguruza muri ibi bitoro bikenye, murumva namwe ingene bigoye, aho kugira ngo ashobore kuriha ayo mafagitire yabanje kugwatiriza gatongo kiwe, gushika nubu aho gatongo kiwe karacagwatirije. Mana yanje, ibi ni bimwe namye mvuga. Sinumva ukuntu pantekoti yo bifise ibintu ngibi, hanyuma umunyagihugu akanaga agasubira kanaga, kandi bategerezwa kumutunganiriza ariko ntibamutunganirize. Aha ndiko ndavuga pantekoti, mwe munyumva neza, muntahure neza, mba ndiko ndavuga uburongozi bwa pantekoti, ndiko ndavuga umuntu ku giti ciwe kanatsinda umwene gihugu akwirikirana imodokari ya pantekoti. Reka dushire kwizi nimero za telefone, uwo munyagihugu bashobore kumurondera baciye kuri uyu, naga telefone ntakavise, yaciye kuri uyu, hanyuma turashobora kuvugana aciye kuri iyi telefone. Nukuri uyu munyagihugu natunganirizwe. Sinumva ukuntu bigoye, afise amasura, biragaragara neza yuko imodokari ariyo yamugonze, ivyo ntibabihakanye, none asiranse niri ngaho kugira ngo ikore ico kintu nyene. Mu kurangiza iyi dossier tuzoyikurikirana, twumva ingene irangiye, tuzoruhuka umunyagihugu bamutunganirije. Ndanamaza ati none harya wankoreye iki utawe mutahe ufata kanaka ntumufate kandi ubona ahari, tumva umfashije iki? Nta kintu abamfashije, nta kintu mbona ko ata kintu yafashije, kuko iyo hagira icyo amfasha ari gufata barya abantu, hanyuma bakandiha ibyo nakoresheje byose, ko mparuye ibyo nakoresheje byose. Nta munsi n'umwe nava muhira munsi y'ibihumbi 10 ari turu kuri moto, nagenda kuri bitanu byo gusubira inyuma, nkaca mpara na rasiyo nakoresha, rasiyo nsigira umuryango uri kwa muganga, rasiyo isigara mu bana utwo mfungura. Urumva narambuwe gose, narambuwe kubera uwo mwana. Sinumva rero igituma rero badashaka kuntunganiriza. Ndabona umenga baragombye kuntunganiriza, kuko iyo bagomba kuntunganiriza ariko ndabarya abantu akabafata, kuko nta muntu ari hejuru y'ubutungane uko biri kose. Nta muntu n'umwe yategerezwa kuba hejuru y'ubutungane, nta gitangaza, nta muntu aba yategerezwa kuba hejuru y'ubutungane. Ivyo ntibishoboka. Dusubire dusabe OPG Nijimbere Thierry, yatanze ya video recherche ko yokora ivyo amategeko amurekurira, atabishoboye naho
amwereke abandi bantu yokwitura kugira ngo ashobore gutunganirizwa. Inimero za Thierry ngizi vyanse umunyagihugu yoca yitura sentare. Ariko naho nyene murazi yuko atari ubuntu bw'Imana, biragoye yuko yoshobora kuronka ivyo arondera. Nico gituma mvuga nti Pantekoti barakwiye gukoresha ubukirisu, umwene gihugu ntirirwa araja mu za sentare asubira gusesagura uburyo bwiwe, akurikirana imanza zizomara imyaka n'imyaka. Murumva yuko umwene gihugu yibabariye nk'uku yobandanya amererwa nabi gusumba. Iki kintu muri Pantekoti batagikoze, nzosubira nkora ikindi cigwa. Reka ndabasigira iki canditse Matayo igice ca 5 ku murongo wa 25. Haravuga ngo wuzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ntagushikirize umucamanza, umucamanza akaguha umusoda ugashigwa mwibohero. Ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoya utishuye nikuta ry'imperera. Murumva rero yuko hamwe Pantekoti irindiriye ngo uyu munyagihugu abanze yitware aje muri sentare baburane, murumva ivyo bigiyemwo. Iri jambo ry'Imana ni muginovore, nta rubanza nciye, ariko ivyo niyo bitaba aho nzoca mpebura, nzogira konkirizyo kabisa. Ivyo batwigisha bizoba bitandukanye kure niyo nivyo bakora. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntushobora kumenya ingene uwundi muntu ababaye mu gihe utarishira mu kibanza ciwe. Wewe uri kuranyumviriza, ishire mu kibanza c'uyu muntu. Iyumvire iyaba ari wewe vyabayeko bikaba ku mwana wawe, ukaba uri kurabona ingorane nk'iziriko zirabona uyu muvukanyi. Wewe wo kwitwara gute? Inama wo mugira ni yahe muri kano kanya?